urugamba ngaha muri Bujumbura ko bagwaniye muri Bujumbura kenshi mukaraba tagitike bakoresha abasogokuru debordema bamwe bakaguma ahantu abandi bakaca mu mashamba bagenda kudeborda bakazamo barashinga inyuma babakubise umwana w'inyuma bijya byose byariho umugabo ubu mwace mugenda kuviga hanze urumva n'umwasi nawe dutira avuga ati ninde yize hehe tagitike akoresha niyi nakagera umupige kuko baba bakuze muga mwezi gisabo barayinjiye mu gihugu batazi ingena gwana arabereka ako rero nako nyene musubira mukaza kuraba kajya kantu ka mwezi kagasubira ko nako nyene tukagashira muri tagitike militaire y'u Burundi nako nyene bakagashiramo ingene yapanga karere mwezi gisabo rero yakigwaniye gwa gasore bavuye bagifata gwa gasore aragwana kugira ngo agikure mu menyo y'ingona ndadera avuga ati umunyagihugu wese yubahirizwe nawe nyene araja ku rugamba nasogokuru wacu rero urubanza rubandanya rero generale ndayishimiye abarundi nabantu biwacu abarundi bavuga ikirundi bafise imico n'imigenzo ndundi kuko muri ko dusubiza inyuma no kutiyemera je biko dusubiza inyuma kutiyemera twebwe nk'abarundi tugenda ahantu tugata imico tukigira abazungu ukagenda ahantu karabuhinduye n'ingene uvuga ivyo zikobera dusubiza inyuma ukagenda ugasanga umuntu mayibobo kubera umuzungu gaca wikuruba abazungu baje mayibobo ngorane kutiyemera umuntu atagira nahaba aragutera ubwoba ngo bavuze bande kumwe wese afise gwiwe afise ahiwe twaragiye mu gihugu kimwe sinigwa ndakivuga bavuze ati twegese ndivye turaberera ati abarundi turaberera tukubera ati mwebwe urumva naho muri oni bavuga ibure bakavuga no muri Afrika bakavuga bavuga mu cyamubaza ibyo mwakoze tutari mu bituraba birabashije mutwara ako konyene abo bantu bakoze bati ako konyene karakwiye kugira umuntu yumve neza yuko yemera ati abandi bacapfukama ibiro by'ugenda nivyo twawe n'ingorane nyinshi mugabo ibintu by'ugenda ukikura ku karanga ku mico n'imigenzo y'uwanyu ugafata abantu ukabakengera kera tukiri mu biganiro hamwe hariya zarusha umuntu aje ni bowi yavuye i Buruseli bajya bahanye mato ajya ngo mbona kuje mu Buruseli imato ngirana hajya uburobe ndimo brochette ugasanga kubera je na Boeing akibaza kakazi akabona umuntu akwibujumbura yagiye n'imodoka akavanga agaca ingara akagenda ikama gafata Singida akaduga Manyara akataduga Yarusha agaca mukengera akabona yuko ari hejuru yiwe umuntu agataha hariya hakanya hashuha akavuga ngarakazi mumbabarire ndazi ko diaspora muri ngaha muri beshi nta ngorane mugabo ukuri kuravugwa ugacumenga urasumba abari ngaha mu gihugu niho aharakajagari arigane kajagari niho gahera kera wazomba kuje navuga na Louis Mchel natumara mu uje twavuganye utwasanga icayi Louis Mchel wenyine Imana yamuhaye igihano amaze gukengera Burundi murambabarira mugabo yavuze ngo mbe mu Burundi mwishimanye gusenga ubundi zarabahenga nayo umwishimanye gusenga umuntu nziza arabahenga hari mu inama ikurikira yagira gwa pusipusi kaka gabundi basunika amagwayi nubu ntaravayo muretse kubona
urashaka kwanga umukuru w'igihugu, urashaka kwanga umuntu muga ntuzoshiremo Imana. Urashaka kwanga ari wese mukankana mugabo ushizemo Imana nishivuga iti nanjye ndakwireka ko mpanze. Muretse kumubona none, muretse kumva avuga none ijambo yavugiye Nairobi, murabaza nje barukanuye Space Caritas, murabaza gwasi uyo nyine gwasa, uyo gwasi nyine umuseneri muramubaza muramubaza uti Louis Mchel yavuze ijambo rihe gushika hari ubu yamukoze Uburundi burimo, Uburundi burimo. Rero iki tuvuga tuti Uburundi, abarundi bafise imico, imigenzo ndundi, indero ndundi, bafise akaranga k'abarundi, akaranga bisangije, nivyo bigize umuntu. Akanovera tuko turavuga ku gihugu niko tuza kugwanira. Muri urugendo tugiye tumazemo iminsi kuva mu 2005 yabivuze generale Ndumusi ure iwe yavuze ibya kera ni naha turi tuko turapanga igihugu, murazi ibihugu byashiye ibihugu byashiye mu gihugu byatubujije mbere nuko dupanga igihugu, nuko twipanga tugasanga tuko turagenda kugwana n'ibihugu biko biraza, ugasanga mbere yabivuze ati hariho bimwe bimwe kogarukako ngo gusanga baraduca ukamara nk'imyaka 2 utabona ari n'umuntu kubera kuma ducamwo tuzibira. Je ndibuka igihe mwarumuse igihugu cyava yuko gutwereka mu Burundi kebra mu mategeko abagabo bashatse bakarongorana, abagabo hagati yabo canke abagore hagati yabo, homosexuality maravyumvise. Mugaje ndazi yuko mu bagumye banga hari abari bashigiki abanyega bambaye ibyo kabisa apana mwebwe abakuru apana mapepe abakuru ugasanga barabishigikiye ubifata inzohagarara. Turashimira sogokuru pe nawe yarafise umusima mu kazi yavuga ati ibya Shetani dutora n'Imana yafise bikeyi byiza yobagaye y'ibyo bya Shetani kugira. Je ndibuka tuko turavugana ku kibazo cha homosexualité, mvuga nti nimba ari ibyo, nimba twagiye ku rugamba babana bose mu Burundi bakikimitwe ubwobo bwaseseka amarakabaye bamurasa amasasi, niba twarasanye kugira ngo twagiye Rwanda kugira ngo abagabo barongorane cyangwa abagore barongorane, intambara nirahera turasubirayo tumarane. Tumarane kugira igihugu gisigarane basi bake beza bazocubaka hakurikijwe imico n'imigenzo biranga abarundi n'Uburundi. Mu rugendo rurerure bari urugendo rurimo amahomeshi mugoteza gukanyisha. Nyaje babwiye ati hariho abantu dukeneye ko baba akarorero. Abarundi biyemera, abarundi bariyemera kumwe kahise n'ubu batanga gusubira kwiyemera. Tuze basubiye ni kubera hari igihe uvuga uti mbe aba ni original cyane fake. Muzozi sinzi ko mwebari wa mwebwe ko muza muraraba abantu. Hari igihe uvuga uti aba ni original cyane bimeze gute. Uravye aho twagiye turaca nene mwazi mwese. Urugamba twaciyemo. Basokuru rero barabantu bameze neza, nico gituma iyo uvuze uti ngwanira igihugu, ugwanira igihugu gifise amateka. Sogokuru akeneye kurima yarakora isuka, ariko ubu turirimo indege
Rwanda kuri isuka Rwanda amasaha 10 mu ndege bo winginaho nyene ugiye kugura isuka basokuru bakora tujagura ishoka barayikora tujagura umuhoro ubu n'igipanga barabikora basokuru akene kugwana barakora amasasi imyanda n'imiheto barayikorera avuga ati tugiye ku rugamba ubu tubigura hanze byose n'umuntu acamo ivyo waguze ningene azobihetse kubera ubigurira ku mwasi ibintu byose ubu dukeneye ko ingenzi kumaze ishushe dusha muri hotpot sivyo muke abakerugamba ntimugura hotpot mushusha kugira ingenzi kumaze ishushe ushizemo ubugari inyuma y'amasaha 2 babwo bayivyono kuko umuhisha uca wogeranuka w'amazi ugaca utosa bwa bugari ariko ugiye kwa nyogokuru yaragisha ikibo sinuka ikibo bagitono akagitibo nta agashyamo ubugari amasaha 4-5 bugishushe atana amazi ajako ngo butohe VIP oya none twabanye none zibanyogokuru twabanye twese hari utuntu twiyishi tutwereka yuko basokuru bari abantu hejuru basokuru bacu nivyo barabatwankishije bavuga ngo n'abantu atakwadusoma kwandika uburyo hajya n'abagiye uragemuhira ugasanga yambaye amaga yayandi kwa muganga ngo agiye kuramukanya muhira ngo ntiho mucafuze ntabiri muri kahise ngira ngo